Turabaramukije mwebwe mwese musanzwe mukurikirana ibi biganiro dusanzwe ducisha kuri runo rubuga rwitwa Ntamburidaheta TV, aho dusanzwe tuganira ibitari bike mu bijanye n'ibiganiro vy'iyobokamana, ikiganiro igitondo gishasha, umutsima w'ubugingo n'utuntu n'utundi. Ariko mugabo no musi murabona yuko tufatiye ikiganiro ngaha ku kazi muri farumasi. Nagomba ngo tuganire gatoya mu kiganiro Yaga Muganga, aho dusanzwe kino kiganiro tugicishamwo impanuro canke se inyigisho ntungamagara zidufasha kugira ngo tugire amagara meza, tubungabunga amagara meza, ahubwo tunazitire tutaronegwa, kuko murabizi yuko bavuga ngo mieux vaut prévenir que guérir mu gifaransa. Ni binyene bavuga ngo kumbura umuntu akwiye kuzitira ataronegwa. Ndabahaye rero ikaze muri kino kiganiro cacu cuno musi Yaga Muganga, musazwe mutegurirwa mukongera mugashikirizwa na jewe Janvier Manirambona. Mwebwe muri bashasha kumbure kuri runo rubuga twobahamagarira kwiyabonesha, kandi wiyabonesheje nta kintu na kimwe uhomba, kiretse yuko bizotuma igihe cose dushizeko video nawe uca ubona notification, kandi bigaca bituma nawe ubona ibiganiro vyacu buri gihe utarinze gucererwa canke se ngo bibanze gucamo igihe kirekire, kuko YouTube ntikurungukira notification utagize novuga ngo utafyonze kuri sabone canke subscribe. Ivyo sivyo ngomba ko dutebamwo cane, kuko siyo message sibwo butumwa mu vy'ukuri, nuko nyene usanga ari nkenerwa. No musi mu kiganiro Yaga Muganga cuno musi mushobora kwiyumvira muti none mbega uno musi hoho mutubwira ibijanye n'ibiki. Nagomba ko tuganira ku bijanye n'imfungurwa 9 umuntu yofungura zigaheza zikamufasha kubungabunga amafyigo. Amafyigo nibaza ko ata muntu atumva icarico. Ushobora kuba kumbure ngira ngo utarayabonesha amaso ngo ubone ngo ifyigo ry'umuntu rimeze gute, ariko mugabe ifyigo urazi ko amafyigo ari kimwe mu bihimba bigize umubiri wacu. None rero muri kino kiganiro Yaga Muganga cacu cuno musi tuza kuvugana ku mfungurwa 9 umuntu yofungura zikamufasha kubungabunga amafyigo. Amafyigo rero ni kimwe mu bihimba 5 bikuru umubiri wifashisha mu kuyungurura no mu gusohora, novuga ngo imyanda canke imicafu. Mu bihimba dufise mu mubiri wacu, amafyigo ni kimwe mu bihimba bikuru 5 bidufasha gusohora umwanda, mbere no kuyungurura ivyo tuba twariye, ivyo twahereje umubiri, hanyuma ivyo bihimba bikayungurura ibidakwiye, ibitabereye, ivyo twokwita ngo ni imyanda, umubiri ukabiyungurura ukabisohora. Amafyigo rero ni kimwe muri ivyo bihimba 5. Ivyo bihimba 5 navyo ni amafyigo, hanyuma kandi ni amara canke ama-intestin canke insogi, hanyuma ikindi gihimba naco muri ivyo bihimba 5 ni igitigu. Muri ivyo bihimba 5 bikuru bifasha umubiri gusohora imicafu, bifasha umubiri no kuyungurura imicafu canke se ibintu biri mu mubiri bitameze neza, ni amafyigo, hanyuma ni amara canke ama-intestin. Twese turazi ko ama-intestin ivyo turya biragenda bigaca mu rura rukuru gutyo mpaka kugeza hariya bisohokana, hariya nyene biba bisohokana mu mwanda mukuru. Rero reka mbere nk'ubivuga nk'ubidondagura simave ndabicangacanganya ngo muhave mutavyumva neza. Ivyo bihimba rero ni kuvuga ni amafyigo, ni amara canke insogi canke ama-intestin mu gifaransa, ni igitigu hamwe n'amahaha hamwe n'urukoba rwacu canke se uruhu. Ivyo bihimba 5 umubiri uravyifashisha cane mu kuyungurura imicafu, hanyuma no mu gusohora imicafu mu mubiri wacu. Iyo rero iyo myanda iba iri mu mubiri wacu, mu vyo twanyoye no mu vyo twagize kubera ko mu bisanzwe iyo myanda iba iri mu mubiri wacu, imicafu iri mu mubiri wacu igereranywa n'ubumara, igereranywa n'uburozi, igereranywa na novuga ngo poison, igereranywa n'ubumara canke uburozi bushobora konona umubiri wacu, hamwe iyo myanda yoba itayunguruwe ngo ikugwe mu mubiri, isohogwe, ikurwe mu mubiri. Iyo bishitse bya bihimba bijejwe kwa kuyungurura no gusohora imicafu mu mubiri wacu,
ntibikore neza bigasinzikara bikagwara, ni ukuvuga yuko iyo micafu itugumyemwo ihinduka ubumara, ihinduka uburozi, ihinduka ibintu novuga ngo ibintu vyonona cane amagara yacu. Rero ni ukuvuga yuko rero amafyigo ca gihimba uno munsi tugomba kuvuga ko ingene twokibungabunga, gisanzwe gifasha umubiri wacu gusohora imicafu canke se imyanda kibicishije, ni ukuvuga aya mafyigo abicishije mu gusohora umukoyo canke se umwanda mutoya canke se ico twovuga ngo n'amasobe. Amafyigo rero iyo atabungabunzwe, iyo atitaweho, iyo adafashwe neza, iyo umuntu atagerageje uburyo bwose ngo amenye inyifato ibereye yotuma agira amafyigo meza, amafyigo arashobora gusinzikara, asinzikajwe na ya myanda canke se ya micafu yagumye mu mubiri. Uko murumva yuko ivyo duhema, ivyo dufungura, ivyo twihereza, ivyo tunwa, harimwo ibishobora kugira ubumara bushobora kwankiriza, bushobora konona amafyigo yacu. Rero iyo umuntu atamenye ingene ashobora kuvyitwaramwo neza, amafyigo yiwe arashobora kononekara. Muri ico gihe rero ruca ruba uruhombo ku murwayi ubwiwe, kuko urumva amagara yiwe arasinzikara, akanduruka no guhera agahwera, kandi ruba n'uruhombo ku muryango. Ibaze nk'ubu nimba ari nk'umushingantahe yagwaye, ntibikunda yuko akora ibikorwa by'iterambere byo guteza imbere umuryango, byo guhahira umuryango, tuvuge gutyo hoyi, ntibikunda ko asatira, niko abandi bakunda kuvuga. Murumva yuko iterambere ridaheza ngo rikunde, kandi muri ico gihe n'igihugu naco nyene kirahahombera. Murazi yuko igihugu n'abantu, igihugu n'abanyagihugu, igihugu n'abenegihugu, iyo abenegihugu amagara atameze neza, ibintu nyene birapararangana. Muri rya shirahamwe mpuzamakungu ryitaho amagara y'abantu kw'isi bita OMS, Organisation Mondiale pour la Santé, ibiharuro vyabo canke amastatistike yabo yerekana yuko canke yemeza yuko abantu bashika miliyoni hafi 700 aribo bagwaye ingwara z'amafyigo, ibi twita ngo ni les maladies chroniques, les maladies rénales chroniques kumbure mu nyemere mvuye gutyo mu gifaransa. Rero bayemeza yuko miliyoni 700 aribo bantu bagwaye ingwara z'amafyigo. Muri ico gihe kandi tuvuze gutyo hoyi, ivyo n'ibiharuro by'abantu baba bashoboye kumenyekana kubera ko bivuje kwa muganga, baramenyekana ko bagwaye amafyigo. Ntitwibagire yuko hariho abantu bagwara bagasinzikarira muhira ntibivuze, no kuvuga ntibimenyekana yuko bagwaye amafyigo. Vyerekana yuko rero kino gitigiri kirenga cane gose izi miliyoni 700 abantu bagwaye amafyigo, hamwe twoshira ko abandi batamenyekana muri bino bihugu binovuga ngo bikiri mu nzira y'amajambere canke se birimwo ubukene, aho abantu usanga ari bantaho nikora, amikoro ari makeya, ubuzima bubayabaye, ibintu bitoroshe, aho usanga umuntu agwara akavundira mu nzu ntiyivuze. Muri ico gihe murumva yuko rero igitigiri c'abantu bagwaye amafyigo kw'isi kirarenga cane izi miliyoni 700 bavuga. Iyi ndwara canke se izi ndwara z'amafyigo, uravye muri za ngwara ruhonyanganda zica abantu benshi ku mwaka, berekana yuko izi ngwara z'amafyigo ziri mu kibanza c'indwi. Uravye urukurikirane canke se list, urutonde rw'indwara zihitana abantu benshi kw'isi ku mwaka. No kuvuga rero ko izi ngwara z'amafyigo zishobora guhitana abantu benshi kw'isi buri mwaka, ziri mu kibanza c'indwi, aho berekana yuko ngo izi ngwara zishobora guhitana abantu bari hagati y'imiliyoni 5 n'imiliyoni 11 ku mwaka. Iyumvire rero buri mwaka hapfuye abantu barenga imiliyoni 11, kubera ko twabonye yuko hariho abantu benshi bashobora kugwara mugabo ntibivuze kubera yuko amikoro ari make. Murumva yuko ivyo bintu bitoroshe. Rero birumvikana yuko iyo bija hose ingwara z'amafyigo ni ingwara zigiteye isibe, ni ingwara zirembeje abantu, ni ingwara zibuza abantu gutera imbere. Muri kino kiganiro rero yagamuganga cuno munsi, niyo mpamvu twahisemo kubaganirira mbega none kwico gihimba canke se ivyo bihimba ari vyo mafyigo yacu bifise akamaro kadasanzwe, bifadikanije n'ivyo bihimba bindi bifatanya kuyungurura
imicafu canke imyanda iri mu mubiri, bikongera bigafasha umubiri wacu gusohora imyanda bikayishira hanze y'umubiri. Mbega none ivyo bihimba twovyitaho gute, twovyitwararika gute, twobibungabunga gute kugira ngo bikunde amafyigo yacu ntasinzikara, ahubwo dushishikare kubaho dufise amagara meza. Muri kino kiganiro cacu rero Yaga Muganga cuno musi tugomba kubaganirira ibintu 9 umuntu yofungura, imfungurwa 9 umuntu yofungura zigaheza zikamufasha kugira ngo abungabunge amafyigo yiwe ntahave asinzikara. Muri bino bifungurwa rero 9 dutumbereye kubabwira mu kiganiro Yaga Muganga cacu cuno musi, twagomba duhere ku camwa citwa pome. Iki camwa citwa pome ni camwa kimwe mu vyamwa canke se mu mfungurwa zishobora gutuma amagara canke se ukubaho kw'amafyigo yacu kubaho neza, kumererwa neza. Aya pome canke se ivyamwa vyitwa pome canke apple mu Congereza kumbure, bivugwa yuko pome zigwiriyemwo ivyo bita ngo ni antioxida. Antioxida nayo ni ibintu biri mu byo dufungura bishobora gufasha cyane umubiri, bikawukingira, bigakingira amaserire, uduce novuga ngo ndemangingo kumbure tw'umubiri. Hanyuma kandi ibyo bintu biri mu byo dufungura byitwa ngo na antioxida bikingira amaserire y'umubiri wacu cyangwa se bikingira ibihimba, uduce ndemangingo tw'umubiri wacu, biranatuma ngo ndavuga ngo amantuzeye ama effet negatif canke nefast, ingaruka mbi zizanana ku byo dufungura. Iyo umuntu yari ibintu bigwiriyemwe ama antioxida, ngo ayo ma antioxida rero araneutraliza, arafata mpiri ivyo bintu byose byari kuba nk'ingaruka mbi ku magara yacu, bikaba vyotwononera amagara, bikaba vyotuma tugirane tubaho nabi canke se tugwara dusinzikara. Rero ayo ma antioxida ngo arakingira, tuvuge rero mu ncamake, ama antioxida akingira umubiri wacu, akongera agafata mpiri, akagwiza n'ubusa, akanesha ibintu byose vy'ingaruka mbi twari guhura nazo zikomoka mu byo twafunguye, ngo mbere bigatuma ivyo bintu ngo biba inactive cyangwa se bikaba moins active, bikaba nkaho mengo nta nguvu zo gukora bifise. Ico ni camwa citwa pome. Ikindi naco bivugwamwo ngaha ayi pome, bivuga ko pome nayo igwiriyemwo cyane ibyo bitengo na mafibre. Ivyo vy'amafibre navyo na mafibre ngo ahanini ngo yitwa pectine. Ayo mafibre nayo ngo aragwanya hypertension arterielle, agwanya ingwara y'umutima, birafasha ko umuntu iyo atorwara ingwara y'umutima. Kubw'iyo mpamvu rero pome ni icamwa gihambaye cyane umuntu yofungura, kikamufasha kubungabunga amafyigo kugira ngo ntava asinzikazwa na bya bindi novuga ngo vy'imyanda canke imicafu iri mu mubiri. Tumaze kumva yuko pome irimo ibintu bikingira umubiri wacu, murumva yuko mu byo pome iza gukingira, ntiza gukingira amafyigo gusa, iza gukingira n'ibindi bihimba bitari bike bigize umubiri wacu. Urumva rero yuko nimba tugomba yuko umubiri wacu udasinzikazwa n'ibyo twihereza birimo imyanda, birimo imicafu, birimo ibisigarira, birimo amagaze kumbure, urumva yuko gufungura imfungurwa zirimo ibintu bikingira umubiri, murumva yuko na ya mafyigo yacu aca akingirwa. Ikindi naco twabonye ni icuko pome irimo ibintu bifise ubushobozi bwo kuneutraliza, bwo guhindura ubusa, bwo gufata mpiri ivyari kugira ingaruka mbi ku magara yacu. Murumva yuko rero muri ico gihe n'amafyigo yacu nayo nyene aca yoroherwa, siyo yonyene n'ibindi bihimba bica vyoroherwa. Ikintu kigira kabiri, biga ntidyo tumara umwanya muremure cane kumbure, ikintu kigira kabiri kini cyo gufasha kubungabunga amafyigo yawe, samafyigo gusa, murumva yuko n'ibindi bihimba navyo nyene birinjiramo, kubera mu bisanzwe ibi bintu ntibifasha amafyigo gusa, bifasha umubiri muri rusange. Mugabo uno musi dutumbereye kuvuga ku mafyigo, ni kitwita ngo ni poivre. Ipoivre rero ngo irashobora nayo nyene gufasha cane mu kubungabunga amagara yacu cyangwa se amafyigo, kubera yuko
poivro irimwo vitamine C n'ivyo bitangwa ni flavonoide. Muri ico gihe ivyo navyo rero ngo biratuma habaho protection y'amaserire y'umubiri. No kuvuga vitamine C gushira kwiyo flavonoide dusanga muri poivro ngo birakingira cyane navyo nyene ibihimba vy'umubiri wacu. Muri ico gihe rero ibihimba bikingiwe na ya mafyigo aba akingiwe. Ikintu kigira gatatu rero muri bino bintu umuntu yofungura vyomufasha kugira ngo agire abungabunge amagara y'amafyigo, abungabunga amafyigo yiwe ntasinzikare. Ica gatatu ngaha tubona muri bino bintu 9 twatumbereye kubabwira ni indimu, zirya ndimu zirura. Narabaye mu ntara aho usanga bo bavuga ngo indimu, umucungwe bakawita indimu, na za ndimu nyene citron bakayita ngo ni indimu, mugabo bagacavuga ngo indimu isosa ngo ni indimu irura. Rero tugomba kuvuga indimu irura, no kuvuga citron mu gifaransa, kuko indimu isosa ntibikibaye indimu yitwa umucungwe. Ico kirundi sinzi yo bagikuye muri yo ntara nabayemwo, ariko umucungwe n'umucungwe ntabwo ari indimu isosa. Rero citron ni cyo bita mu gifaransa ngo ni alkaliniza, no kuvuga intuzeye ngo iyi citron irafise ubushobozi bwo kuneutraliza, bwo gufata mpiri, bwo guhindura ubusa, ngo no gushinga karimbi ikalimite igatuma hagabanuka amaefe mabi ya acide. Mu yandi majambo iyi ndimu irura nyene lo citron bavuga yuko inormaliza ico bita ngo ni pH. Iyo rero iyo pH ni degré d'acide, ni urugero rwa acide ruri mu mubiri wacu. Muri ico gihe rero umuntu yihereza indimu biratuma indimu ishira ku rugero rwiza ibintu biri acide, ibintu novuga ngo ni ibintu vy'ubumara byohava byangiriza cyangwa se byonona bihungabanya amagara yacu. Muri ayo magara yacu no muze dutumbe kuvuga amafyigo. Asangwa amafyigo nayo ari kimwe mu bihimba biyungururirwamwo imicafu n'imyanda iri mu mubiri, bikongera bigasohora imicafu iri mu mubiri. Birumvikana ko kino gihimba naco kiba gikeneye yuko coronka mu vyo umuntu afungura imfungurwa zishobora kuneutraliza, zishobora kugwanya, zishobora guhindura ubusa, zishobora gufata mpiri amaside, kuko hari ibyo turya byinshi usanga birimwo kumbure iyo acide ikaba yo hava igira ntiba nyinshi mu mubiri, hanyuma ikonona amagara yacu, na cyane muri kino kiganiro cy'uno munsi amafyigo. Ikintu ca kane muri bino bintu 9 tuzango no kubabwira ni indimu cyangwa ico nako muntunge ni inkere, ngira ngo mu gifaransa nico bita fraise. Inkere rero nazo ziri mu byo umuntu afunguye zifasha umubiri kumererwa neza, amafyigo akarushiza kumererwa neza. Muri ico gihe ngo inkere bavuga yuko ngo zirepara amaserire y'umubiri. Gukurepara no kuvuga uduce ndemangingo twononekaye, twononwe n'ivyo umuntu yariye canke se umuntu yakomeretse. Urabona umuntu yakomeretse aratabuka, igikomere ngene kimeze. Umuntu rero iyo afise udukomere, afise novuga ngo uduce two mu mubiri twasinzikaye, tutameze neza, izi ndimu ngo bambize inkere ngo zirimwo zafise ubushobozi bwo kurepara, bwo gukora, navuga ngo bwo kuvura, bwo gusomora utwo duce two mu mubiri twagize twasinzikaye. Ikindi kintu naco ngo inkere zifasha ngo ziraproteja umubiri wacu contre les menaces. Urumva irore imwe, inkere ziragira zirarepara, ziravura, zirasomora uduce two mu mubiri twagize ikibazo. Iyindi rero igira kabiri cyangwa se kandi kamaro kagira kabiri, inkere zirakingira umubiri wacu kugira ngo bikunde ziwukingire ibintu bijanye n'ingaruka mbi zivuye ku byo twafunguye, ibintu nyene nk'ibyo. Hanyuma ikintu ca gatanu naco muri bino bintu turiko turavuga bifasha umuntu kubungabunga amafyigo
kugira ngo ntahava asinzikazwa n'imyanda cyangwa se imicafu iba iri mu byo umubiri wihereje, mu binyobwa, mu byo dufungura, cyangwa n'ibindi byose bidukikije. Murazi yuko umuntu ahura na byinshi mu bidukikije, impwemu duhema zirimwo imicafu, amagaze n'ibindi, ibyo byose bikaja mu mubiri wacu. Ikintu ca gatanu cofasha umuntu kubungabunga amagara yiwe, mbere kigafasha no kubungabunga amafyigo kugira ngo ntasinzikare. Twamaze kubabwira yuko ibi bintu bidatumbereye kubungabunga amafyigo gusa, kubera ko dusanga bifasha umubiri muri rusange. Ikintu ca gatanu ngaha muri bino bintu 9 ni amashu. Amashu agwiriyemo ivyo bita ngo ni potassium. Iyo potassium nayo ngo irafasha mu bijanye no kuregera no gushira ku rugero rwiza ntuzeye tension arterielle. Ni ibi bintu twarabivuze mu kiganiro kiraha kumbure, ariko muga ntitwobigaruka ko kumbure abatabikurikiranye kumbure bo bikurikirana ibintu bingahe bishobora gufasha umuntu agwaye indwara y'umutima, bimufasha kwirinda indwara y'umutima. Rero amashu arimo potassium. Potassium nayo irafasha kuregera ntuzeye ivumbuka ry'umurindi w'amaraso. Ikindi naco bivugwamo kandi ngaha mu mashu, bivuga yuko amashu nayo nyine ngo arimo bya bintu twabonye byitwa ama antioxida. Ayo ma antioxida twabonye yuko ari ibintu bifasha gukingira umubiri, bigafasha no gufata mpiri canke se novuga ngo kugwanya no kunesha, bigahindura ubusa ingaruka mbi zose zifatiye ku byo umuntu aba afise mu mubiri byo mutera ingwara. Hanyuma kandi aya mashu arimwo n'ivyo bita ngo n'amafibre. Izo fibre nazo nyene twazibonye ngaha haruguru yuko nazo nyene ziri mu bintu bifasha gutuma umutima woroherwa, canke se umubiri ukamererwa neza muri rusange. Amashu rero ni vyiza ko umuntu yihereza amashu, kandi amashu ngaha mu gihugu cacu araboneka. Murumva yuko afasha cyane gose umubiri wacu, kandi umubiri wacu worohewe na ya mafyigo aroroherwa, kubera amafyigo yakira ibintu bitandukanye byaciye mu byo twanyoye, hanyuma amafyigo akabisohora biciye mu mwanda mutoya. Twahavuga birebire mugabo, kandi urumva siyo ntumbero yacu guterura amasirabisi yose avuga ku bijanye n'ingene amafyigo akora, ntawo bivamo ngaha. Ica gatandatu cyo dufasha kuzigama no kubungabunga cyangwa se kwitaho amafyigo yacu ni ugufungura ibintu birimo ivyo bitangwa ni amaproteine. Izo mfungurwa zirimo amaproteine nazo ahanini umuntu ngo yo kwitaho amaproteine ava mu bikoko, ariko mugabo kandi ngo akirinda amaproteine yo mu mahinguriro. Ayo maproteine rero icyakora ngo arafasha ntuzeye umubiri gukora neza, bituma umubiri ukora neza. Iyo umuntu afungura ibintu birimo amaproteine bituma umubiri ukora neza. Rero izo proteine nziza umuntu yokwitaho nizihe? Ni amafi, ni amagi, ni amata, ni amaforomaje. Muga foromaje nayo nibaza yuko ibikoreye mu buntu zo mu mahinguriro. Ni amasoya cyangwa se amata y'isoya n'isoja kuzijya kurya nyene, ibintu nyene nk'ivyo. Ivyo bintu birafasha umubiri kongereza amaproteine. Amaproteine nayo agaca afasha umubiri gukora neza, umubiri ugakora neza worohewe. Ikintu cindwi muri bino bintu 9 twaje kubabwira muri kino kiganiro yaga muganga cuno munsi, nuko umuntu yofungura tungurusumu. Tungurusumu irafise ibintu bitari bike ifasha. Hariho n'ikiganiro cayo mbere ntarabashikiriza, mfise mu mashini nateguye ivyiza canke se akamaro ka tungurusumu. Mugabo ngaha muri make no muri menshi, tungurusumu tugomba kuvuga yuko ikora nka antibacterien, ni iragwanya amabakteri, kandi ikora nka antioxida. Antioxida nazo twamaze kuzibona. Ikindi naco kandi ikora nka anti-inflammatoire. Tungurusumu rero irafasha cyane kugira gutuma amagara yoroherwa n'amafyigo amererwa neza. Ikintu 8 muri bino bintu 9 twazanywe no kubabwira, ikintu 8 gifasha kubungabunga amafyigo n'amagara yacu muri rusange ni tangawizi. Tangawizi nayo nyene ni nziza cyane, irafasha iyo umuntu ayihereje neza kandi ku rugero rwiza, kubera bavuga yuko tangawizi istimira inovuga ngo igira ituma habaho
iba inkabuzi ikangura canke se novuga ngo ituma ubwirinzi cyangwa se abasirikare bo mu mubiri munyemerere mvuga gutyo we kuko bavangwa aha mu gifaransa bavangwa ni les défenses naturelles irastimula les défenses naturelles izo défenses naturelles nazo tugomba kuvuga abasirikare bo mu mubiri yuko ituma bagira ibakangura kugira ngo bagire bagwire bagira imbaraga bagira inkomezi zo kugwanira umubiri. Hanyuma kandi bikavugwa yuko tangawizi burya nayo nyene irafasha mu kugwanya ama infection. Urumva rero kwihereza tangawizi asangwa bigwanya ama infection kandi amafyigo nayo ashobora gusinzikazwa na infection, asangwa tangawizi ituma abasirikare bo mu mubiri bagwira biyongera bahaguruka ibakangurira gukora. Urumva yuko abasirikare bo mu mubiri bagwiriye bakoze akazi bajejwe neza bizotuma bya bindi byose bigwanya amafyigo n'umubiri wacu n'ibindi bihimba byose bitandukanye bitsindwa. Bimaze gutsindwa urumva yuko ari ikintu gihambaye cyane rwose tangawizi yo bidufashije hamwe twayifata neza twoza turayihereza. Ikindi naco kivugwamo n'icuko tangawizi n'ubundi hindukira ikaba anti-inflammatoire. Ibi bya inflammation navyo ntitwaba tuvyinjiramwo. Bakavuga kandi yuko tangawizi hindukira ikaba antioxidant nazo twabonye ko ari bya bintu biri mu byo dufungura biukingira kugira ngo ntusinzikare kandi bihindukira ngo ivyo bintu ngo bigahindura ubusa bigacakira bigafata mpiri ibintu byose by'ingaruka mbi zari guhava zikomoka ku byo dufunguye. Murumva ko antioxidant ni novango n'abasirikare bakomeye cyane kubera urumva ko bikingira n'inkinzo ku mubiri wacu hama kandi urumva ko bigwanya ikintu cyose c'ingaruka mbi zikomotse ku byo dufungura. Hanyuma kandi tangawizi bivugwa yuko ifasha amafyigo gusohora imicafu vyoroshe, irorohereza amafyigo gusohora imicafu. Murumva ko tangawizi nayo nyene ari nziza. Ikiganiro cyavuye kiba kirekire kandi murumva ko n'ubundi ibi bintu byose umuntu ntabyicariye neza ngo abidetaye abivuge ko abisigure ko cyane kubera yuko iyo kibaye kirekire cyane ikiganiro no kugikurikirana usanga bitoroshe kubera murazi ko umwanya n'amafaranga umwanya uragoye abenshi birabagora kuronka imyanya yo gukurikirana amavideo maremare. Ikintu cyanyuma muri bino bintu 9 turiko turababwira bishobora gufasha umuntu kugira ngo amafyigo yiwe ntahava asinzikara kandi twamaze kuvuga kenshi gashoboka yuko atari amafyigo gusa ahubwo ari umubiri muri rusange ni ukunywa amazi ku rugero rukwiye ku rugero ruhagije. Aho naho twaragize ikiganiro muze mu kirabe ngaha twaravuze akamaro ko kunywa amazi menshi, twaravuze ibimenyetso byerekana ko umuntu akenya amazi mu mubiri. Ibyo biganiro muze mu birabe ngaha kuri runo rubuga nyene bisanzwe biriko. Rero amazi afasha umubiri na cyane cyane amafyigo mu bijanye no gusohora mu buryo bworoshe imicafu. Ni kuvuga yuko umuntu atanywa amazi akwiye amafyigo yiwe ntiyosohora imicafu kuko ya micafu yo mu mubiri umubiri uyasohora ucishije mu mafyigo, amafyigo nayo agasohora umucafu acishije mu mazi cyangwa se mu mukoyo mu mwanda mutoya. Birumvikana yuko rero muri ico gihe amafyigo aca yoroherezwa n'amazi. Amazi yorohereza amafyigo kunetwaya, gukubura, koza, gusukura umubiri wacu ngo ibintu byose bimeze nk'amatoxike nk'ubumara nk'uburozi bigirente bikugwe mu mubiri wacu biciye muri ya mazi twanyoye. Muri ico gihe aba aciye ahinduka umwanda mutoya. Nano majambo rero yaragize kino kiganiro cy'uno munsi aho twari dutumbereye kubabwira yuko amafyigo ari kimwe mu bihimba bitanu bikuru bifasha umubiri kuyungurura imicafu. Ibyo twariye birayungururwa biciye muri ivyo bihimba hanyuma bikongera bigasohoka hanze y'umubiri. Umubiri ukabisohora wifashishije bino bihimba bitanu twabonye ariyo amafyigo, igitigu, amara, amahaha hamwe n'uruhu rwacu. Murazi ko uruhu rusohora imicafu rubicishije mu kubirindugumba, amafyigo agasohora imicafu acishije mu mwanda mutoya no kuvuga amasobe, amahaha agasohora imyanda iri mu mubiri abicishije mu guhema mu gusohora impwemu ibintu nyene nk'ivyo gutyo. None rero twabonye ibintu 9. Twabonye ko umuntu akwiye gufungura pome
ivyamwa vyitwa pome, twabonye ko umuntu akwiye gufungura poivro, twabonye yuko umuntu akwiye gufungura indimu za zindi zirura, twabonye ko umuntu akwiye gufungura inkere, twabonye ko umuntu akwiye gufungura kandi amashu, twabonye ko umuntu akwiye gufungura ibirimwo amaproteine, amagi, amafi, amata, ibintu nyene nk'ivyo. Twabonye kandi ko umuntu akwiye gufungura tungurusumu, twabonye ko umuntu akwiye gufungura tangawizi, twabonye ko umuntu akwiye kunywa amazi, ego kugira ngo bifashe umubiri koroherwa n'amafyigo bigende neza. None rero mwebwe mwabanye natwe muri kino kiganiro turabashimiye cane, mwakoze kwihangana kuva mu ntango ya kino kiganiro gushika mu mpera yacu. Twagifatiye ku kazi na hano kwibarabara, hari induru, hari iki, amasone, imiduga, ibyo byose mwakoze kubyihanganira mugahitamo gukurikirana kino kiganiro mpaka kirangiye. Ibisigaye mushishikare kubana natwe muri bino biganiro bisanzwe bitambutse kuri runo rubuga. Abatariyabonesha mushobora kwiyabonesha kugira ngo kumbure iyo twashize ko ikiganiro muce muronka message ibabwira ko twashize ko ikiganiro. Mwari mutaramenye na jewe Janvier Manirambona muri kino kiganiro Yaga Muganga tuno munsi, aho cari gitumbereye kuvuga ku mfungurwa 9 umuntu yofungura zikamufasha kubungabunga amafyigo yiwe mbere n'umubiri muri rusangi. Naho ubutaha ni agahwane.